tugasigashisa zitandatu zirenga iminota 10 tugeze MagaraTimes FM mwe tugiye gukurikira amakuru dushikirizwa na Jean CIZA ndakuramukije Jean CIZA n'abakaza dushikiriza amakuru ndakuramukije Richard ndabaramukije namwe mwese muteze amatwi ibiganiro by'isamizi MagaraTimes FM nongera ndabahikaza amakuru kuno musi igenekerezo rya 31 ukwezi kw'indwi 2020 turimo reka amakuru tutahere mu ngingo nkuru ziyagize mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abasanzwe bakora umwuga w'uburovyi abasanzwe barongoye komite y'abarovyi barigiye hamwe uko bokingira umurovyi hatanzwe assurence kuri buri murovyi wese ariko bamwe mu barovyi bakaba batavyakiriye neza abene gihugu bateshejwe izabo n'imyuzurira y'ikiyaga ca Tanganyika barafise ivyizigiro ko amazi ashobora kugabanuka Ubinga bw'ivyuma tuko dufashwe na mugenzi wacu Bigirimana Armere ugiye kubashikiza no makuru akaba ari Jean CIZA sangwa ikaze Ngingo muri sanze muri radio MagaraTimes FM Muntu mbere yo gukingira ubuzima bw'abasanzwe bakora umwuga w'uburovyi abasanzwe barongoye komite y'abarovyi barigiye hamwe uko bokingira umurovyi hatanzwe assurance kuri buri murovyi wese ariko bamwe mu barovyi bakaba batavyakiriye neza bamwe mu bo twaganiriye batwiganiye amakenga n'ingorane bahura nazo mu gihe bazi neza ko mu kiyaga haba ukubura no kuronka bagira ko basaba ko bo kwerekwa aho ibitaro bo kwitura mu gihe baba bagize isanganya mu kiyaga ca Tanganyika akaba ari nkuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana twebwe bisanzwe ivyo bintu byo gutsa amahera abarovyi by'amasirance so kintu nubwo caze twebwe ntabwo twagombe gutsakira neza cyane kubera twaragiye tugira amakenga mu kuva amakenga twagiye tugira twebwe batubwiye yuko tuzotanga amafaranga assurance mugabo batubwira yuko ngo umurovyi azogira ikibazo azokurikiranwa akariho ndetse n'ukomeretse akavugwa ariko rero ahantu hagiye tugirira ibibazo n'amakenga nuko batubwiye yuko umurovyi azovugwa ariko ko batubwiye ko umurovyi azovugwa agize ikibazo agize isanganya mu mazi nitwigeze twerekwa ahantu hasobora kuba ariko rategurwa azoyubakwa ibitaro byabo barovyi mbe nk'ubu hariho abarovyi bamaze gutanga ayo mafaranga kandi barabahana zijya base none ko hari abamaze kuyatanga ubu hagize ubugira ikibazo iyo genda kuvurirwa yoza kuri privé sanke yorungikwa mbo ikindi gira kabiri twagiye kubona cyagiye gutera amakenga tumaze kumva yuko umurovyi azovugwa igihe azobagize ikibazo mu mazi no kuvuga yuko abarovyi turafise imiryango turafise abagore turafise abana ntitwatomokewe neza yuko ivyo bitaro biriko bavuga bizotegurwa canke ivyo byarateguwe tutazi turanabona yuko umugore w'umurovyi kazovugwa mu gihe azobagize ingorane umugabo wiwe ari kuri ako kazi canke umwana umurovyi twebwe rero bisanzwe amazambo make no kuvuga yuko abantu babiteguye bagategura ivyo bintu babiteguye babona yuko bikwiye ariko rero nubwo babiteguye uko bamanze barabe neza yuko atakibazo bizoshobora kugira gute kutuzanira mu nyuma kubera twebwe turabona yuko bizotuzanira ikibazo kandi bizotuzanira n'intambamye mu bihe ivyo bitaro ntiturabibona nta hantu bateguye nta hantu bavuga ngo wewe ugize ikibazo uri mu mazi ngo tuzanwaha ntaho turabona mugabo gasaba bavuga ngo ratanga amahera yego mbetse ari CIZA mu gihe baba bariko baratwereka umusinge bariko badogira tukiri kuri iyo nkuru nyene abasanzwe bakora umuganye n'uburovyi bagiye ko berekana umwimbu uko wifashe mu kiyaga ca Tanganyika ko bishika bakabura n'amafi yo gufungura barasaba ko bokoroherezwa mu kuriha amafaranga make buri kwezi ni inkuru nye dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana nukuvuga yuko ivyo bigenze mwe nuko urumva nitegeko mugabo rero nubwo ari itegeko bararaba none twotsa tuzahe twokiriki tujye kuraba nk'ubu abantu benshi nabarovyi none gasa nk'igihe vyosike ko bagaca bazana iryo tegeko twebwe botsa badusirahe babona ko twotsa tubigenza gute ahubwo rero hakaba ari ubundi buzima basora kubona yuko bariko baradutegurira bavuga bati turasura kubahagarika ku buryo bize nk'itegeko ayo mafaranga adatanzwe basora gusaba bagakwiraki tukaba mu gukora bitagenze uko nakazagari urabona nk'ubu umwimbo muri Tanganyika ni muce cyane urasora kugenda ugasanga n'imboga zo kurya urazibuze n'amafaranga rasio ukayabura none gasa yumvire murabarovyi 8 abarovyi 9 none ayo mafaranga gasaba yose ava hehe ko musobora no kuroba ukwezi kugahera mutaronse n'ibibubu 2 canke 3 none umva amafaranga sava yego mezo kubyo baba baragiteguye bana yuko hageze ni kuri barasora kutubangira bakaza bakavuga bati ubwa mbere bwo begera nk'ababosi bacu bakavana n'ababosi ayo mafaranga bakandika tugaza turariha make turi make kubera no kuvuga
ko bagifase nk'itegeko ntitwabavuguruza icyo twasaba leta nuko itoca ifata itegeko ngo ifata ingingo y'ikibiriraho tworohereza bakatworohereza kugira guta turariha kira ku kwezi umuntu akariya amafaranga make make nibisora kutworohera urumviriza urasora kuba uri kuraroba ukaronka nk'amafaranga 30 ku kwezi kose none gasa utsiyariha muhirutse utaha gute usura kuri mu nzu panze nta musikana kubira abasaba kwirukana ukabura aho twebwe icyo twasaba yuko bo tworohereza bakaraba basi yuko umurovyi asura kuzarariha amafaranga make bagatuma bategurirese bakaguhirese ukazurariha urira ka amafaranga make amafaranga agahera nico tubona twebwe dusaba gusaba so tworohera mu gihe hari heza amezi arenga 3 hibonekeza imyuzurira iturutse ku kiyaga Tanganyika abene gihugu bagata izabo indimo amazu nibindi bigatwagwa n'ico kiyaga ubu abene gihugu bafise ivyizigiro ko amazi ashobora kugabanuka ariko bagira ikibazo ko badashobora kwemererwa gusubira aho bahora baba ni nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye aho hari amasimisi yigaragaza imyuzure y'ingera kiyaga ca Tanganyika amazu isinzi akaba yarabomotse ahahora imirima hakaba hari damba ry'amazi ubu abene gihugu barafise ivyizigiro ko amazi ashobora kuzogabanuka naho bitazokunda ko ayo mazi azosubira aho yahora aho twagiye dusha twasanze abene gihugu bamwe bagiye kuraba aho bahora baba baranavuga ko naho badafise ivyizigiro byo kuzongera kuhaba bazopfuma baharima uturima duto eka n'abarovyi nabo nyene baranezerejwe cyane nuko babona amazi ariko aragabanuka kanatsinda ngo nabo bararonka aho bubaka ibiraro biyaguye tukabibutsa ko hari haheze amezi arenga kuri 3 amazi yaraduze cyane ivyo bikaba byasize abene gihugu batari bake mu bukene no kujuragirika barondera aho baba baratse indaro ariko abene gihugu bashikubu baracari mu kajembegeti bibaza ko naho amazi yamanuka ko bosubira aho bahora baba Richard Ndayizigiye ku bwa radio MagaraTimes FM. Reka tugushimire Richard ni kuri no nkuru nye turangirije ko amakuru yacu dushimire mu mwese mwari mwateze yompi dushimire uruganda rwa radio MagaraTimes FM go gwaturukanije ano makuru sino kubagira gushimira Armel Bigirimana ari mu buhinga bw'ivyuma CIZA Jean nabashikirije mugira imana mu byayi no mubanya Gwino muri sanze muri radio MagaraTimes FM